kino gihe haribonekeza urwaruka rwinshi rutubatse kandi rwari rugeze. Abasore benshi muri abo bitwaza yuko bareka kubaka kubera ubukene. Hamwe hamwe birumvikana, ariko ahandi naho ntivyumvikane. Abakobwa nabo benshi bivuga yuko batemera abahungu kubera bakenye, kubera badafise ivyo bipfuza. Ariko kandi hariho n'abasore usanga bafise amahera ariko bikanka ko barongora. None ivyo vyoba biva ku kiga yemwe? Reka tubanze turabe iki cigwa turaheza tubigarukeko mu nyuma. Oh sheri, ndagukunda cane. Nizere ko twashitse aho uba. We ntugire ingorane, turashitse. Nizere yuko hasa neza gose, siko? Ego, ntugaya. Okay? Reka mparure, 3, 2, 1. Surprise wa mayinka. Ubona gute none? Yusus? Ni vy'ukuri uba ngaha? Nivyo? Aha niho nibera. Nizere ko nawe tugiye kubana ngaha. Uti tuzoba? Ko ata kintu na kimwe mbona. Ugomvye kuvuga ikiga rukundo rwanje? Era, turafise imeza, turafise intebe, turafise icumba tuzobamwo, turafise umukubuzo, naho hari bitutu ngaho, ntaco tuzokwiberaho. No, Yusus, nta n'igitanda ufise. Tuzoryama kuki? Umviriza, ivyo ntibigutera umutima uhagaze, siko? Tuzobironka, mbere ni matera Dodoma tuyigure. Ntituzoba tukiryama ku mukeka hasi. Turyame hasi, nta mashuka, nta misego, nta na kuvureri. Rukundo, uri kumwe nanje none hari ico? Tuzokwiryamira dufumbatiranye, ivyo nta ngorane ntituzovyibuka. Ha! Yusus, okay. Umviriza, ndakwemereye ko muri kazoza tuzoba dufise igikoni ciza cane ngaha. Kandi uzoshima nta ngorane. Okay, none dushe na toilette biri hehe? Okay, bon. Ubu tuzoba turakoresha ivyo hanze nta ngorane. Tuzokwimba toilette hariya inyuma, tube turifashisha. Bon, nibaza ko atangorane ivyo urabitahura. Hanze? No, ivyo vyose je sinobikorera hanze. Uhava bambona. Ni gute ivyo vyose nobikorera hanze bariko barandaba? We ntugire ubwoba kubw'ivyo. Ntaho uzoba ariko arakuraba. Nta babanyi bariho turidegemvya. Yusus, hano hariho ibihere? Umengo birambaza. Umviriza, okay, ndazi ico ngiye gukora. Ngomba ndakuzanira inkwi harya, hanyuma uca urateka n'utuntu tumwe tumwe, siko gasheri? Nta n'imbabura canke cuisiniere? Oya, ntavyo dufise Rukundo. Imashine yo kumesa ntayo? Bo, ibintu nk'ivyo kabisa ntavyo nari bwiyumvireko. Bo, ariko igihe twariko turaza, nta kuzi wabonye harya? Uzoshobora gutwara impuzu hanyuma uzimesesha amaboko? N'amaboko? Nivyo sheri. Buki bwanje. Igikuru nuko turi kumwe. Ninagura inzu bizogenda neza. Eko dushime ko naha tuhafise. Hari haba hipfuza sheri. Narinzi yuko ari ahantu heza cane, ariko sivyo mbonye. Ariko ntaco bitwaye ko ari byo vyabonetse. Neza cane sheri wanje. Ndizera ko ngiye kuhamenyera ntaco. Neza cane. Reka rero ndakureke nsubire ku kazi. Wibaza ko nosigara ndakora iki ngaha? Uti ntavyo ubona? Ubona ko hari akazi kenshi ngaha wosigara urakora? Ibi vyose sigara urabishira ku murongo. Okay, bye bye. Ati nta kazi. Wari uje kurera amaboko rero. We ntubona yuko ibintu vyose biri desordone bitari ku rutonde? Mutsama wanje nagarutse. Kirisitina, uri hehe ga wampaye inka? Kirisitina ngirango yacomotse, ngirango yatinye ubuzima bw'indyankurye. Ubuzima ubona gutega muta? Kirisitina yahavuye akura amaboko mu mpuzu, ndabona kumenga ariko arakora. Yusus ati mana yanje. Kirisitina yagiye. Ibi ntibishoboka. Uwa mbere yaragiye. None Kirisitina nawe aragiye. Nagomba umugore ankunda vy'ukuri.
atankunda kubera amahera mfise. Mana yanje nduhembura umugore gabasha. Kirisitina erega yavuye akoranye ibihuzu vyose aja kumesa. Nukuri numva nza namenyereye. Handiko ndaronka experience ubu n'ubuzima. Bon, ndizera ko sheri wanje nawe aza yashitse kugira ngo nce ndamufungurira. Rukundo washitse? Ntumbwire sheri, kubera kuri kurarira. Vyagenze gutega Rukundo? Wari hehe? Mvuye kuri wa mugezi wanyereka nari kumesa. Nasanze dufise impuzu zicafuye nyinshi sheri. Numva ndushe nukuruha. Hanyuma sheri, nagoma ndagusabe nukuri. Uze kungurira isandari kuko ibi birato vya hotaro birangora cane kwambara. Urazi none ndakubwire. Narinzi yuko wajanye na murumunawe. Oya, sheri, ahubwo ndabona ko dufise akazi kenshi gukora ngaha. Eraba naguze igitanda mu mafaranga nari naraziganije. Nizere ko atangorane. Umviriza mutsama wanje. Dusubire kwigora. Ico ni igikorwa canje. Ndabizi. Nase yuko tuguma turyama hasi. Nivyo. Urakoze cane. Ntangorane sheri. Bega ndagufungurire. Nakoze agasose, nakoze agakafe. Kandi Garukundo, nagukumbuye sana. Ndagukunda. Eka ndagarutse. Mana yanje. Ati nuyo uwo narondera. Ndabira. Ndabona yuko yakunze ubuzima buciye bugufi. Kirisitina wanje. Arandu. Sabwe boss. Ibintu biriko biragenda neza muhungu. Mbere gusumba uko navyiyumviye. Tina biraboneka ko yamenyereye ubuzima busanzwe. Niyo vyagenda neza uzoca unsubiza iryanzu ntangorane. Je ntangorane boss. Haki wawe vraiment ntangorane nimwe ngira. Ariko none bizogenda gute niyo yakugundura gasanga ntuba hajya. Ndabitahura ariko Kristina ndabona yuko yatahuye. Urumva nzomupresenta inzu yanje nka surprise. Azohafata vyakira neza ariko bonne chance. Sawa mugenzi Arandu. Akazi keza. Arandu yikorera hariya muri garage. Kristina yarose umushitsi gabasha. Uyu yoba ari indega ntu. Ingena hitegereza mana. Ati ntibishoboka. Kristina bangaha ndihenze cyane. Ati Yesu na Maria. Ntibibaho. Kristina. Ibi bintu mbona nibiki? Ninzu yanje mbamwe? Uri umusazi. Ni gute wemerera ujya mu mekanisiye kwa kuzana mu kibanza nkiki? Umviriza. Naje natanguye kutabitahura nkawe. Ariko ndashima nabike dufise. Ahubwo ntuzi ukuntu nzigaye nkunda hano hantu. Ivyo je ntavyumbwira. Abavyeyi bawe nta kintu bataguha. Kristina, ibuka ko atakintu waburanye abavyeyi bawe. Kubera iki wokwemera kuza kuba ahantu nkaha? Kubera iki uri kumwe n'umuntu adashobora kuguha ivyo ukeneye vyose? Gezaho. Je ndafise ivyo nkeneye. Kristina, ndazi nshobora kuba ntari mushikawe mwiza. Ariko uwo mwanya ndagusavye unyumvirize. Nivyo Yusufu yarakureheje, arambara neza, arafise akamodoka, afise amatelefone meza, bibaza ko aronka amahera ngahe ku munsi. Ntavyo nzi. Ntaco, iciyumviro canje niki. Nimba afise amahera, kubera iki inzu atayigira neza? Ntavyo nzi. None waje ngaha kugira ngo urankiritika mu nzu yanje. Naje ndabona yuko atari nziza, mugabo ibindi tuzobikorera hamwe. Reka ndakureke nigire. Nanje kubwira ko umunsi umwe uzokwicuza aya majambo ndakubwiye. Urakoze ariko aya majambo ntaca amariye. Ariko ndagushimiye kubona washimye kuza kundaba. Tuzosubira sisi. Atari risike basha. Kristina ati
ubuzima ko ari indyanku ry'agabasha. Ariko shahu bunjanye ntakiryama kwisima. Yakuza agatanda. Erega basha irisavuza ukuri. Abavyeyi banje bavyakira gute? Bumvise ubuzima mbayemwo. Bahora bampa ico arico cose. No. Ibi bintu. No, Christina. Uri kumwe n'ukunda. Ivyo ariko aravyimvira mu mutima. Christina, ihangane. Imbere ni heza akiri. Ati reka mbe ndiryamira ndindire rukundo rwanje. Besha ko Yususu yatevye. Warashitse wampaye inka. Agatima kareze. Rukundo. Ni vyiza kugarutse. Nagukumbuye cane. Urazi none natanguye gukunda hano hantu. Numva hatanguye kubimuhira nyene. Nivyo? Ego, ariko harakagorane gatoya kashitse no musi. Habaye iki? Iris umuvukanyi wanje yaje ngaha atangura gukritika ivyo ari byo byose. Ambwira ngo umwanya wose nogomba gusubira inyuma nogenda tukabana nta ngorane. Ariko ndazi ingene ameze. None wumva ukwiye ibindi birutaha? Mbwiza ukuri. Bambwiye ngo twararonse urukundo dukwiye. Sha Yusufu arabuza amajambo kabisa. Ariko gasheri ndishimira cane ko twikundaniye. Ivyo bavuga nibagombe bavuge ntaco bimbwiye. Dufise bike ariko tuzoronka vyinshi. Ariko sheri bibagiye za sandare na gutuma? Oya ntazonazanye rukundo rwanje. Ndagufitiye surprise y'umuzagazaga. Tugende ndayikwereke siko? Nivyo? Ngo tugende. Dabiri iyo nyubakwa abasha. Twashitse rukundo. Ngira ngo aho turi nazana nahashitse basha. Uriteguye ngo mparure? 3, 2, 1. Kirisiti ningere yitegereza mana yanje. Muramutse Arandu. Aha rero je ntavyo ntahura. Ibi ni biki? Twaje gukora iki ngaha? Umviriza, ivyo ngomba ndakubwira uhavuta bitahura vyoroshe. Arandu warusanze umuzi siko? Arandu bimeze gute? Okay, ijya nzu dusanzwe tubamwo ni ya Arandu. Iyi rero nayo niyo nzu iwanje. Urumva ni inzu yiwawe? Je ntavyo ntahura. Ashobora kuba hari ikintu kitagenda neza iwawe. Umviriza rukundo, reka ndagusigurire. Abakobwa bahora banza ko bahora abara bagomba guprofita amahera yanje. Je ndarushe abagenzi, abaryango, abo bakobwa bose baba bagomba guprofita amahera yanje. Ubu rero turi mu rukundo. Rero sinibaza ko havungirira nk'ivyo. Ntumbaze. Reka nigire. Rukundo rwanje Christina. Garuka. Nakubwiye boss. Ivyoroshe. Ninagombye kumupima kugira ngo ndabe yuko ankunda. Ninagombye kuraba ko yonkunda mu bukene no mu butunzi. None heraba simbona ico nkwiye gukora. Mbe bashumeze gute? Mukurikire. Urazi none irego uri mukuri. Reka ncomoke. Rukundo rwanje. Rukundo. Imana ishimwe ko ndagutoye. Reka tuganire siko? Ngira ikintu kimwe sha. Ugomba ko ndakubwira iki? Jeni byanteye ingorane kuba muri irya nzu. Kubera iki none wampenze? Nta kintu na kimwe nari nzi gukora ariko naza navyize vyose. Nari nitanze, nari natanze ubuzima bwanje ku bwawe. Urambabaje. Ibi rero bimbayeho kubera ivyo waciyemwe muri kahise. Wari uzi ko uko baguhenze ariko nanje nshobora kuguhenda. Ubuzima bwanje bwose ne nabuguhaye kandi twobayeho neza. Kandi ntaco narimbuze. Sheri, ndagusavye imbabazi, babarira. Reka ndakubwira ukuri kose. Hari irindi banga. Hajya naho wambonye nkora hariya je sindi umumekanisi. Ahubwo yateriye ni iwanje. Ariko namangerageza kwicisha bugufi kugira ngo nkore nk'umukozi kugira ngo ndabe ko ibintu byose bigenda neza. Mu ntumbero yo gutegura kazoza keza. Kandi nico gituma nabigize. Vyambabaje ariko umenye yuko ndagukunda cyane. Nanje sinifuza kukubabaza. Okay, ndagusavye imbabazi. Nimba nakoze nk'umuntu
atacazi natinya kukubura. Yususu umviriza iki kintu, ugira amahera canke utayagira nzokwama ndi mu ruhande rwawe. None wambabariye? Ntavyo ndamenya neza ariko ngira ngo mwijoro biraza kugenda neza. Mana yaje, reka sha tugende uje kuraba inzu yawe nshasha. Ngabo baracomotse. Sha nivyo kino gihe hari vyinshi bigoye, hari kena ry'akazi, hari ubukene, ivyo bigatuma bamwe bamwe bataronka ivyo bifuza. Ivyitwazo vy'ukutubaka rero ku basore benshi bica biva ngaho. Ariko kandi hariho n'abashobora kuronka amahirwe ugasanga barafise ayo mahera nabo bikabagora kurongora. Yiyumvira ati none ko bafise amahera abakobwa bakaba bari ngaho ni iki kibabuza kurongora? Abakobwa nabo niko kuko babaye benshi. Bamwe bati abakobwa ba kino gihe ntibarongorwa kubera gukunda amahera cane. Bagomba umuntu yavyegeranije, bagomba umuntu yegeranije amahera kera. Ariko kandi hariho n'abakobwa usanga bafise amahera menshi ariko batariko bararongorwa. Ubiravye rero ahanini ntihabuze amahera. Amahera ararondegwa akaronkwa. Ikibuze habuze urukundo nyago. Abenshi bareka kubivuga baba barabuze abo bahuza ivyiyumviro, abo bumva kumwe umugambi. Nama nabivuze ntihubaka amahera naho amahera akenewe. Hari abo usanga bayafise mugabo ugasanga mu ngo zabo nta rukundo ruharangwa. Hariho n'abandi usanga badafise menshi mugabo ugasanga barikundaniye. Ntihagire rero umusore azosubira kuvuga ngo yaretse kurongora kubera ubukene. Azavuga ati naretse kurongora kubera nabuze umukobwa dushobora kumva kumwe umugambi. Kuko ahari urukundo nta kintu na kimwe kidashoboka. Murabona yuko Kristina aha hantu yahakunze. Muri shanti idaheze no guhera, ahantu hatagira n'imiryango n'amadirisha, ahantu kugakeka hatari n'igitanda, twarete bakabanza kwimbika inogo, ahantu hatamesera mu nzu cyangwa aje kumesera kuri robine, aho yikorera impuzu akaja kuzimesera mu mwonga, mu guteka agatekera ku nkwi. Abagore nk'aba rero, abagore baciye bugufi nk'uku kino gihe nibo babuze. Abasore benshi barondera nk'aba ariko bakabahebura, kuko abenshi usanga bagomba gushikira mu vyuzuye, mu vyo batarondeye, mu vyo batabiriye akuya. Umukobwa rero afise wa mutima wa kera agira ati jewe ndose uwo tuvyumva kumwe, naho yoba baba ku giti, naho yoba baba mu mwobo, naho yoba arara ku mwate, jewe tuzobana, ibindi tuzobironkera hamwe. Umukobwa nk'uyo ntibamumaze kabiri bataramutwara. Ntihabuze amahera rero y'ukubaka, habuze abagore. Mwibuke na wa mugani uvuga ngo amazi arakena ari mu mpange. Mwibuke na ka karirimbo kavuga ngo bose sabageni. Reka ngaruke ku basore. Uri umusore ukavuga ngo je nabuze amahera y'ukurongora, aho ububeshe uduhenze. Wiyumvire n'abantu bangahe barongoye badafise n'ivyo ufise, badafise n'amahera ufise. N'abantu bangahe barongoye baba mu mazu azimbutse gusumvya wewe uri umusore. N'abantu bangahe bagize mariage bafungura ibintu bizimbutse gusumvya wewe uri umusore. Ntusibe icupa, ntusibe ikirori, none uruhu duhene ngo wabuze amahera yo kurongora. Muri make murumva yuko hatabuze amahera nk'uko benshi bavyitwaza, habuze urukundo, habuze abo bavyumva kumwe. Umuntu mukundanye nyagukundana, amahera ntiyoba intambamyi. Mwogomba mukaburaho mukota mukibera hanze. Nawe numuri babiri mufise amaboko n'ivyiyumviro, nimwobura na shanti itarahera mukota.
kobwa mwikebuke rero mureke guhahamira amaronko. Umusore umubaze vision afise, hanyuma wumve yuko ivyo agomba gushikako wobimufasha, wumve yuko wogira umunezero umuherekeje muri urwo rugendo. Bisigaye navyo uruhara ruba rusigaye iwawe kuko umutera intege kugira ngo mushobore kubishikako. Yuke ko umugabo wese ashika ku bintu bikomeye ari kumwe n'umugore w'ubwenge. Umuntu aguha imitwe ahubwira ati sheri kugira ngo dushike kwiyerekwa ryacu hamwe dukoze uku ntivyogenda neza, dukoze uku tugakora uku ntivyogenda neza gasheri. Umugore aciye ubwenge nk'uko niwe bose bipfuza, apana umuntu aza gusasa gusa. Muzora b'abafanzi b'urukino bafise uruhara runini cyane kugira ngo umukinyi atsinde. Aho abacize intege baramubwira bati iruka, kina, cenga, tera umupira, aca yinjiza canke agatsinda ihiganwa. N'umugore w'ubwenge rero atera intege nk'uko umugabo wiwe kugira ngo ashobore gushika kuri rya yerekwa Imana yamuha. Aho bikunda gupfira rero abo basore ntibabura uburyo, ahubwo babura abo batahurana mu vyiyumviro. Mutahurana mu vyiyumviro arakubwira ati sheri ndabona yuko ataco dufise mugabo ejo tuzokironka. Akakubwira ati humura sheri ndafise ivyizigiro ko ejo bizogenda neza, dukore gusa. Ni vyiza rero ko umuhungu yoba afise iyerekwa vision, hanyuma akayiganirira umukobwa. Umukobwa nawe akumva yuko yonezerwa ariko aramufasha iyo vision. Mu gihe yumva yuko mu mutima ari amina, bagaca bubakana, abo bantu babaho neza. Bigeme muriko muranyumviriza, ndabipfurije kugira umutima nk'uwa Kirisitina. Namwe basore mugira umutima nk'uwa Yusufu. Mucagura abakobwa mubemeza ko mufise amahera kandi atayo mufise, ahubwo mwicishe bugufi nk'abatayafise, hanyuma mubagirira agasiripurize mu nyuma. Imana yo mwijuru nibahezagire cane, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke ko ahari urukundo byose bishoboka.